bariko barakina amafilime mu Burundi umenga bariko baravyijukira cane gusumba mu myaka hari nk'akatubutse bimeze gute murahatungiye muraturiye mu gisagara muri donc ibintu bya filime bimeze nkaho ujya ku muziki wa kera kandi nimba muri filime nko muri kamasho like nimba nakinye ndindaya ndabivuga nk'uko no muri quartier nkaba ndindaya urumva noba nishu ibintu rwose akunda kwandika filime z'urukundo waramusesereje waramubabaje waramugize jewe ntavyo nshoboye atavyo nshoboye we nawe uri umuntu urabishoboye si sawa turavugana yaba nimba hariho umuntu ubona ko ashobora kugusatisfaiza muri iyo besoin rondera umuntu umwe ariko ntuexagere sivyo turavugana jewe turavugana abumwe apana kajagara nawo nk'ubu uwo mudepoza none icyo ntashoboye sivyo je ntavyo nshoboye none kugira ugende kubikora wihishije winyegeje sivyo ahubwo bikore ndabizi genda bitahura Salut tout le monde, c'est la maman la première qui comme tout le monde ça me voit là. Ushima na ushima na media. Kwa hiyo ndio siku kama bashiki hariho bamwe mu ruzi bamwe kazi na kama kazi kugira ngo dushobore kuganira abantu baramutse ko batwumviriza kugira ngo abo muri kera hama batari bwabonane nabo batidondoye kuganira ikaze rero ego murakoze cyane C'est comme d'abord, il faut que tu aies la face. Faut changer. Bakundi bagiye cyane gisiziri na kuzi kandi ndabakomeye si izere ko mumeze utabaze neza y'ihangane Imana irahagira gukora tunagira ku controle na ni mewacha kokera kutingira ngo controle bamaze tuzi neza bikora okay turamutse uyu mushitsi wacu nawe kaze kuri BITV hamwe bari kora twumviriza murakoze cyane ama ndaramukije abantu bose bariko barakurikirana ibikorwa vya BITV aho muri hose turabaramukije hama ku mazina yanje nitwa Hakizimana Karim benshi bazi ku izina rya Muzungu ego ego hapo hivyo tuone yuri umuzungu urinzo bafite Muzungu kubajyana kuva nkivuka no kuvuga papa yarafise abagenzi biwe hariho umwe yari wo mu Birigi rero barakundana cyane papa icyo gihe narabaje papa ikigeze zina ryavuye ko yambwiye ati uwo muzungu yagiye mama Fisinda yaciye avuga ati umwana azovuka nazo bari umuhungu cyangwa umukobwa bazomwita Muzungu yeah umeze neza Kamuzungu ego ndashimira Imana n'ukuri gusa turaho tumeze neza ntabwo basubire ndamutse bariko baratwumviriza uwo bari bwa mbere araje ibiganiro byacu kuri BITV aca kugira subscribe cyangwa kugira like cyangwa kugira reaction ku biganiro dukora bya biri byo tumaze gukora kuva kera kugira ngo ushobore kuza urabona byinshi byo kuri BITV ariko tugende rero kuri aba bantu turi kumwe n'abakinnyi ba filime inama muzi sijya mbere twari tuganiriye kuri ibi yari yaje rafakase twariko turaganira kuri filime aheruka gusohora iri kuri YouTube channel yiwe yitwa Etat Civil ubu naho baje mu kamashu akamashu ego shaka mbanze ndamubaze igituma iryo zina twari kamashu no kuvuga ko kamashu ni izina ryitwa akamashu yose ndakana twizana bazina akamashu ni abantu bavuga muri mbere ego bakazi ko kuri hari ibintu byo kamashu ariko
kugira ngo filime twite Kamashu icyumviro cyari cyaravuye kuri gitabo cyitwa Dark Documentary igitabo kirimo abantu bakundana bakuze rero niba message twashaka gutanga byagakora mu gihe irava muri Dark Documentary ikiba Kamashu. Donc l'histoire yo muri Kamashu iri muri la Kamashu no inspiration ya film yavuye mu gitabo cyitwa Dark Kamashu. Nzungu none kanzungu kugira ngo tuduke ku minota na filime washaka kutubwira mu majambo make nzungu ninde yatangukira na filime ryari niyo ni mu Kamashu gusa umaze gukina cyangwa umaze gukina mu yandi mafilime kuko ni nawe turamaze kuganira inshuro nyinshi nifuna mbwira ngo banze kwidondora yego ariko wowe wogerageza kugira ngo tubwire abantu ndetse bari bakuze yego hama murakoze cyane ngerageje kwidondora mu ncamake cyambere kwanza mbaje kubashimira kuko n'ubwa mbere tukoranye ibiganiro nga mu gisagara cya Bujumbura kandi n'ikiganiro cyambere nkoze mu gisagara cya Bujumbura sindi umuntu ho ngaha niho navukiye ariko ubu mba Igitega nukuvuga ndi umuntu wa Birimani mu ndabye namwe murabona ko ndi warugu okay hama kubijanye na filme si muri Kamashu gusa maze kina filme nyinshi natari cyane hariho team dusanzwe tukoreramo yitwa Ubumwe team mu ntara ya Gitega niyo dusanzwe dukorera kandi maze gukora mu migwi myinshi cyane rero ncangira iteka sister wanje aranyiyumvira ko iraravye ivyo nkora cyavuga ati birakwiriye ko dushobora kuja hamwe kugira dukore ikintu kizima niho twaciye dukora iyo filme yitwa Kamashu nagira amahirwe yo kuyijyamo nanje rero iyo Kamashu gushika no biracyari kirabikora itumye kandi isubira kuboneka mu majambo make umaze gukina amafilime angana gutyo ugereranya ayo wanje personnel zishika 49 ego 49 ni z'abarundi z'abarundi no kuvuga dufite ibikorwa byinshi ariko kubera twebwe Igitego taratera imbere nituronka ukuntu bishobora kumenyekana gose abafite impano bose bamanuka Bujumbura twebwe ubwa mbere yahora yitwa Union fait la force cyatuyita Ubumwe team ariko ibikorwa byacu biri kuri YouTube ugomba kubiraba cyawandika Ubugirigiri TV ego muga musanze mukorera mu ntara ya Gitega ego batubwiye ko kera wabino kweki wahisemo kuja kubera ruguru none ku mpamvu z'akazi nacenga ndakorera Igitega usanzwe ukora iki genda umukwafera umukwafera ndashobora kugira neza mu mutwe ego no kuri cyane gose nawe niwabaza ati sokoreza he okay ahantu nsanzwe nkorera muri salon bita Nimam Beauty Salon itumbereye mpande yo kwa Fruchette kote y'umusigiti handitswe ko Afrita Guest House kuvuga uca winjira iyo tuvuze Afrita ni zibiri hariho Afrita akabare hariho na Afrita Guest House ariko byose ni bimuntu umwe uhashise ukabaza ati kwa muzungu umuntu ari wese yakoza bose nzi ko ari cyo no bivuga ko ariko rinaniwe yo bivuga okay abatora batana kiganiro bawoje bazodugiye bakishira ingene abikora so kwa nini Kamashu yego ina hadithi ya inspiration hiyo yayibonye histoire nibyo rero iyo twita turatanga ubutumwa bwa
natwe turavuga butumwa ariko tubicishije mu mareresi rero turiko turatanga ubutumwa muri kamashu cyane usibye ko hariho inspiration yavuye ni ibintu bigezweho kandi bishushe cyane kandi biriko bironona ingo nyinshi no guharuka muri rusange donc uvuga yuko muri ino minsi utabahwana n'abavanga no ku bakozi babo cyangwa washatse kuvuga abashukamami n'abakozi babo cyangwa n'abajone basi impanuro wewe kuko filime ihera urumenya ntibyari ntiyaheze warashaka kuvuga kuko cyangwa umenya ntibyari ushiramo umwana reka hari ibintu aramayimbaje y'imihanda y'umunsi ibindi bintu byari byagere ko bijamo cyane kuko nicyo gituma umartiste bitwa abastar natwe twumvise izina star nk'umustar inyenyeri donc imurikira abandi ukabera umuco abandi iyo ukabereye umuco abandi mu kugaragaza ibintu abandi batinya gukora nimba twebwe twaruhutse tugakora filime imeze nk'akamashu ntagukora ugushira isoni kujya abandi bantu batwumvira twashira isoni twakoresha amafoto ateye isoni muri twebwe siko kuri ariko twaserukiye abandi muri iryo way kugira ngo babitahure kuko iyo abantu barigiye mu bitanda bagenda binyegeje no kwinjira muri guest house binjira binyegeje kandi bagenda mu ijoro ntibagenda umuranga ubw'umuranga ariko ntugende ku karubanda ahantu abantu bose baba bamenyereye urumva hariho kuri star hotel hariho ama-guest house yanciye aho ariko ugiye nko mu kigo ahantu binebeje barasaba cyane kuko nta muntu aza kukubona byihuse rero mu kugira ngo tugaragaze ry'amashusho ko ari kugira ngo bijye bintu abantu bakora barinze kwinyegeza babone ko hariho abantu babazi cyangwa babizi tube open ku bantu bose nubwo binyegeza haragera igihe birenga sinzi kumenya birenga imipaka cyangwa bikarengerana ugasanga byagiye mu bantu bwo yani bimesambarana amahandi ikibuga kirangora sinzi ko cyakufasha donc ibyo bintu bakora binyegeje turabimenya nubwo bakora binyegeje reka tubishyire ku mugaragaro ahubwo n'abandi bibaza ko batabizi bamenye ko babizi hama twike ubu ibintu bihari iyo uriko urakora amahoro kubona amafilime atari make ubu urageze kuri filime yatanze aho umaze gusoma ni gatanu ni filime ya gatanu mu myaka ingahe filime zitanu mu myaka ibiri urakunda kuba ari wowe numva ko uba uri mu actrice principale biva kuri ari wowe ntabwo ari byo bahitamo ko na actrice principale ahubwo script wumvamo umu-actor cyangwa actrice script rero iyo ukeneye umuntu ameze nka jewe nkaba ndahari nkaba ndi disponible nca ndabyikorera ubundi script ni nka kujya mu kibanza cya ba mama wabaye mama wanjye muri kasivire cyangwa wabaye mama wanjye muri inside cyangwa wabaye mama wanjye mu yindi zo kurikira bivanye n'ukuntu n'abamama baza batandukanye kubera ko haba hari n'imvugo kanaka ikenewe iza gushobora mu mama kanaka rero script niyikora mu matora izo ngoma watekereje ko umaze imyaka itari mike ariko urakina ibintu by'amafilime ubibona gute bigeze ku rwego aho wahereye aho mwahereye n'aho ubonye bigeze hehe ku by'ukuri nka cyane cyane genda akunda kuvugira Igitega kubera niyo mba Igitega biratandukanye ni Bujumbura ukuvuga jewe filme yanje ya mbere yatangiye kugaragara 2015 niyo twakinye filme ya mbere si ibintu byoroshe na cyane cyane mu ntara ya Gitega nta TV online tuvuga ngo uzotubwira ama promo nta kintu na kimwe donc tubigira Igitega aya cha Igitega kweli nukuri utusanga twe biragoye nta byinshi nabivuga ko ariko nko kuko turiko turegera ino ya naho dushobora kumva ubumote bwa kino gikorwa ukuntu kimeze ego urumva wowe uvuga yuko ku rwego baki muri rusange ntibaza gukunda gukurikirana ibikorwa by'abantu
filime y'abarundi ko banabigeze reka tuvugire muri kamashu basi ugerageje kuraba uko filime zatanguye ukaraba iyo kamashu iheruka gusohoka canke n'izindi umaze gukina vyoba bita itandukanye n'irindi bo ku by'ukuri icambere na mbere ndabona umengo abarundi batanguye kubikunda cyane batanguye kubikunda cyane ku bwa mbere umurundi umubwiye araba ikintu ciwe umengo uramugoye kenshi bakunda kuraba inyarwanda canke izi Tanzania ariko ubu unye tusigaye tugenda kuraba ama views tukaraba filme yaduze mu kanya gato nukuri vyizo biko biragenda neza kandi namwe muguma mudufashamo hanyuma nenda kwaje muri kamashu avuga ko akibona sisa wawe Rina aje kukubwira ati uje muri kamashu watakiriye gute order so nta kintu ubona ariko byari bikwiye kugenda canke wari ukwiye kuronka iyindi role nta na rimwe umateur aba yifuza kuronka iyo bagize amakasitini ugasanga nk'umumateur yarayifuza iyi role mugabo ntibikunze bamuha iyindi role ntawe bimutinya bo kenshi nkunda kuvuga ikintu nihereye ko kubera jewe nzi akazi kanje no kuvuga jewe role yariyo yose uyimpaye genda ikina uko bishaka wewe wanditse script kandi ngagerageza vyanse ndakubwira nti ubona bimeze gute ndabikore uko bishaka je nta kibazo no kuvuga ari abandi bataritahura bataramenya ico barimo baguhaye ho ukavuga uti je ntaho nokina uce tuvuga ko atari umateur kwa umateur ashobora kukina role zose iyo ari yose baguhaye Rina mukutana abateur Nasiye nabikora bakora ndagenda bakora George ego mba niwe wanditse filime za kuri YouTube nakuvuga yuko ufite hamwe n'umunyamakuru ngo ushobora gukora amakuru nibaza ko nani ariko filime zo yitabira bakora iyo kayizanga okay nani nifite hara ururabi mukuraba bivana na script nimba inyakarero kamashu script ya kamashu iba yanditse byose ku murongo abakenera irekenera ababyeyi abahanuzi abana mbega niba ari umuhanuzi inyakarero nk'umuzungu umuhanuzi aza guhanura mu rugo rw'abantu muzungu ubanza kurabodi na apparence afite imyaka byose afite mbega muzungu n'imyaka afite afite experience mu rugo afite ikintu yohanura uyu muntu ubwo ashaka kumuhanuzi wa komiseri kuko bagiye kuyabwirana ni umupapa kandi arubatse ubu rero biraza koroha ko aje kugishua yahoreye nimba ndamurabye ejo ndamurabye mugabo nisuje script isaba umupapa afite imyaka kandi afite experience kandi mu bijyanye n'iyi sinzi ko mugabo nawe urumva inzira ngeze kure muri hone y'umwana afite veka ntazi gute mu ngo zubaka ntazibera mu ngo inside ya bivonera message tugatanga muri kamashu ubwo rero mu gutora umukinnyi ego ndabiraba mugabo na script cyane cyane iyo turiko turaraba abantu bariko barakina amafilime mu Burundi umenga bariko baravyijukira cane gusumba mu myaka hariho akatubutse bimeze gute murahatungiye muratuririye mu gisagara muri navyo bimeze gute reka mwiherere kuri muzungu yavuze ko amazina menshi ari mu kandi nibaze ko uyu nyene n'umwana kuri wewe ego bimeze gute kamzo bo cyo nabivuga ko ivyo onyo donc ibintu bya filme bimeze nka ujya ku muziki wa kera muziki wa kera umuntu yashobora kuririmba ebana ariko gace usanga abandi baje ubu kwiterambere guma rigenda ko ibintu bigenda bigyoha example nka Fizo tangwa kuririmba kuva kera ariko izina giwe ryari hari ariko abahari ubu nibo batangiye kuronka ivyamwe no kuvuga rero twe twabitanguye kera ariko ubu niho biriko biraryoha kuko bamaze kugera muri ca gihe cyavyo batanguye kubikunda batanguye kubinezererwa impamvu rero ntashobora kuvuga ko hari hakana ko bakabonetse cyane kuko buri muntu wese avuga ku giti ciwe nko kuri kote yiwanje nta kintu ndaronka ariko abandi chance si zimwe urashobora kuvuga nka wewe rero kubera maze gihe kinini kandi kumanaginge nanje ndashobora gushima kandi nkavuga ntubu ndiko ndaronka umuntu asupportings c'est sawa ariko mu gihe ntaramuronka nkiriko ndisopa kuri kote wanje mvuga nti
nta kintu kiriyo. none niba atakintu kirimo kuri kurabivuga ko tudacika intege ko tutabiheba igituma je ntacika intege ni kubera nzi yuko ejo canke hirya ejo bishobora kugenda neza, bitagenze neza kuri jewe bizogenda neza ku bandi bashoboye kwigana ikorwa ndiko ndakora kugira bagiteze imbere gishika ahandi hantu. Kuko nka jewe nta guciriyemo, nka jewe icyifuzo cy'iwanje sinifuza yuko filime ndundi yoherera aha ishike kure gose, twigishe abazungu n'abandi bantu bose barabe akabare kuri filime ndundi. dukina mu Kirundi Gukina mu Kirundi ni byiza cyane, ahubwo ndasapotinga cyane abantu bakina mu Kirundi kuko ikirundi ni ururimi rwacu, sibyo? Tugiye tugakina mu Giswahili cyangwa tugakina mu Gifaransa mu wiki n'ibiki, usanga naco gituma uburundi buzokoma buri nyuma. Kuko impamvu zituma bamenya ati umunonga nuko abavuga ubwo rurimi rwo ngaho. kana kizoba international ko tumubwira jendo n'abafi niba ta subscribe niba turiko turakina mu Kirundi hanyuma umuntu akaba ari kayira bari mu Tanzania atana Kirundi yumva atari nisaza bishaka gutanga ibiki bica bigenda mu bisanzwe naco gituma umuzungu yavyoroheje iyo turiko turakora filme tuvuga mu Kirundi akajya ko sous-titrage mu Gifaransa canke mu Congereza. Ariko urumva na cyane cyane twe twararavye amafilme y'ingwano barambo bande ukaca usanga filme iri mu rurimi twe tumva muga tukaraba kubera tubikunda, ariko bivanye na conseil tuba turiko turatanga kuca dushira mu zindi ndimi kugira filme zacu zishike kure. Rino wowe nabajije yavuze ku giti ciwe nawe ko ndakubara kubona mu myaka 2 akaba amaze gusohora filme 5 akaba aguma agenda kurabata tubona ibizakere tubona ibituriya harimo agakibazo iyo nego papa tubunda tubone oya ufite bavuze ko maze kuzisohora mu myaka 2 akaba nabirije muri karriere muri videos uje hareze sonka muri karriere nuko gusa nije yidesije ko gukora bitishaka rero muri filme kabisa mbaye abakozi karimo YouTube ntabwo yiriha ariko ushobora peut-être que mon reste support ubu yindi ko ndakora amafilme d'investissa kandi rero umuntu n'umubiri usibye je support bisabye muri film academy ko mbona abakinnyi binyoroheye beze bakina ko ndabishaka binyoroheye ko je niyo mvugoka hama mfise umudirector ntashobora kuyiha amafaranga afatika donc izi support nizo mfise muga tugiye ku bijyanye n'uburyo YouTube niho ariko twatwizeye oya bisaba kudacika intege kandi akazi gakunda no kuri ni sawa ni nka kuri umuntu ashobora kugira salon umuzi peut-être ashobora kuba afite salon mugabo atora nk'amahera kugira ashaka mugabo yizeye ko igihe kimwe ashobora gukora salon 5 amazi kamuriha neza nakarera YouTube rero ntihera ahubwo icyo gikeneye ni kuronka kuri nk'amativa tugurira amafilme akaturiha par exemple ushaka gukora filme ukandiha ugashobora kuinvestisa hanze kuko ndetse abandi bagenzi banje bakorera i Kigali arava muri Canada akaza akainvestisa muri film akayikorera i Kigali akaja kwidandaza muri Canada no kuvuga jenga ku ma TV yo muri Canada ari nka Sierra Kiriya muri Canada ikoze mu Kinyarwanda oya bazikora mu Congereza ushaza kuzidandaza kuko na twe turose n'abadiaspora bari hanze n'abadiaspora benshi akavuga ati rina ndaguhaye isoko nkorera aya mafilme aza kuzingurira neza no ushaza kuzidandaza neza hariya bene mu yo kurabona hera nari turiko turabona nk'abanyarwanda bariko baratuka ku rwego rwo hejuru bariko tubona n'abana ariko kuri kurabiraba urabona ko ubuzima bwawe buriko burasana buriko burahinduka kandi bakatubwira neza ko ibyo bakora bipfira he babona ko mu Burundi naho canke muri Kenya canke muri Tanzania kuko turavuga muri ibi bihugu twegeranye muri Afrika byamenya n'ingaha mu Burundi ikibazo ca mbere kihari sinzi ko bavuga ko ari network sinzi nimba nta masezerano dufitanye na YouTube niko ndavyumva kuri gerageje kuraba views zo mu Burundi ntiziri nuko utagira amahirwe ngo ufite umuntu ari muri Tanzania muri Kenya muri diaspora hari akura ibintu bakuri izo ngaha ntiziri haco kimwe n'izo hanze
ntiri ushobora kumonetiriza YouTube hano iwacu bon ego mugabo sindavyibuka neza hariho umutike twigeze gukorana ikiganiro yabidusiguriye neza ngira ngo caho tuzokera aho tugishiremo utakitazobirabe kugira ngo arabitandukanye umenga ni ikirariha mugabo sico kumwe mu bindi bihe aya mavizi ngaho usanga kubyoroha nyine ya connection cengaruka kuri connection yacu filime urashobora kuba ushaka no kuyibona mugabo connection yaganda iminota 20 iyo filime uzoyiraba nibyo bibazo byinshi duhura nabyo mugabo dore kote nimba nk'FNB ishobora guha konti umuntu ukadandaza filime kuri FNB ugasanga baraguha udufaranga dufadika uragira ko haje izi za festival urabona zishigikira zigakora aya mahiganwa tukagenda kuhiganwa ugasanga uraronka bigwiriye ivyo bintu mu kubikumbura uburyo bwoboneka ngaho muri uyu mwanya usibye innovation zakubakinyi tukagira innovation tugahindura amajwi d'acteur tugahindura amastory nibi gusa duhindura mu gace nane n'umuto hapa murambirwa n'amago mu bihe ntaba harambirwa ntabwo maze kurambirwa ko wari ko ubwo ubaye honest amahera bimaze kugutwara karaba ukagira nane muri kira mwumvira ngo je kabisa ndabihe nukuri ndabyiyumvira mugabo kubera ndabikunda usanga nabandanije kuko ndimvye mbona abantu banyitangiye imbere bagikora peut-être bizoza kuko sinoca ndambirwa kose rimwe na rimwe ngoshe ngiriyo site yose ndavuga ati ngerageze niba nkiri muri forumo ndikeje nzokora se nyine bari muri se mbona naho abo bitunze ngaho iwacu sindacika intege ku buryo noreka complete ndacafokasinga no kugenda tugarutse kuri Kamasho imaze ko tutakubwira feedback nibarize nk'abo b'abanyagitega bakubwiye ko tubaravye Kamasho bya connection niba byankeneye dubura connection ikabirakunda bo igitega hariya birakunda neza bo ni vya nabi si cyane ariko nk'abantu bayiravye bararyohewe mbere wanashima baravyishimiye cyane gose kuko icyambere yakenye umuntu bazi Gitega baguma bashaka kuyikurikirana kandi basaba ibindi bice bashobora kumubaza ngo manamubwira ati baguma bansaba amasuite ya filme yacu baravyishimiye cyane byabafasha umwanya ngana gute gukora Kamasho kuri jewe habo wewe bigufata umwanya ngana gute ubanza kumanuka ibitego bayikoreye Igitega uvuga ko bakinyi bose manza mukamadefense mu batwara Igitega kweri ko bayikoreye Igitega kitako Igitega ndafatanyije kuri Igitega kubera Igitega ni muhira abantu benshi bateganya gusaba location rero nubwo azimba ku mafaranga cumi n'umwe gucunga kuburyo bashobora kugenda basaba location kuza mu mazana wa $250 ukora muri hoteli yose $250 ninayikoreramo yose rero usanga guha chambre imwe cyangwa ebyiri ni best class ariko Igitega sije ko mbande mu kuri Igitega biranyorohera kuzisa kandi barandira na reduction byoroshe naye ndikunda kubaza rero wewe bigufata umwanya ngana gute Kamasho yo muri iyo filme cyangwa izindi zose kugira ashobora kuzikina zarizo zose mugabo sifite turiko turavuga muri Kamasho umwanya byantwaye si munini cyane kubera icyambere na mbere navuga nti noba ndafise mwaka experience gatoyi je sindi wa muntu agoye mbari histoire ati we bimere uko nuko je no kuri ndibaza sinzi ko hariho nisa yarantwaye isaha yarashitse irashika ni nk'isaha cyangwa amasaha abiri ego okay Rina nani ndikumbabaza muri Kamasho feedback muri Kamasho ni kuramaze gukora filime nko ngunda bivuga zitandukanye kandi byose nduranye batwa turi wansi ubwambe agenda zirakurikirana kujya nyine barasohora nziganda zirakurikirana kujya nyine uhitamo gutena n'ibyo bivana na inspiration ngeze muri uwo mwanya nyine mba ndimo yego Una musashaka kubyuka ukacuvuga ati ngira so urafise aho zanditse nyinshi filime nyinshi urafise na stock ngo zikoze umva shaka gusoringa shanda kuriyonye bigenda gute none ubwo genre uba waryamye ugaca wumva ukacuvuga ngo ni ukunyene ngo nyine niko niyumvira umutima ndanduze ko umuntu akorana n'umutima n'ubwenge ubwenge bunde kuriye n'umutima nkumva no sori kikorwa nisho ndeko okay nenda kubajije rero feedback ya Kamasho nubwo kumeze neza meze neza kubera byarakoze ku mitima y'abantu d'abord kuko iyo ukoze igikorwa ukabona abantu bariko barakomanta
vyabigishije kwa kuntu babona ya mafoto umengo nayo gushira soni indani muri filime byabakoze ko bariko bariga kumbe ibintu nivyo murabivuze donc ushobora ku feedback ari nziza kandi uravye na viewers kuntu biriko iraduga ushobora ko ibintu abantu bavyitaye bagize ikikora ama challenge naya cyane yakamasha ugereranije nibaza ko aho watanguriye hari ibintu bigenda birahinduka aho wavuye naho ugeze ubu itandukaniro n'irihe nabibajije muzungu umugabo wese nabikubajije itandukaniro riha challenge canke challenge tutangure tuvuge ku itandukaniro hamwe tugira na challenge itandukaniro rihari nuko ubu ndiko ndamenyera cyane career hanyuma itandukaniro nuko amastori donc umuntu agenda arajana n'ibigezweho muri ico gihe umva nimba mvuye muri kamashu ejo nzuza n'indi idea iri mu jemba mpanga ko iba hejuru ya kamashu ariko hari igihe bidakunda nza kubimenyera muri mwebwe mu vyakira abona bihaye okay basi reka duhere kuri visibilité changement basi visibilité yiwawe personnel uko wahora uboneka uko ari yitwara Amerika uko yitwara Amerika ati Uganda niko nubaki ubu yarabaye mbaye ariko ngira ivyo bari bibi cane kuko umu artiste cyangwa umuntu wari wese no mu buzima bwa misi yose tubaho ukuntu twiga mu isi buri munsi no mu gukina nanje ntegerezwa kwiga jeu d'acteur ntegerezwa guhindura kwandika ntegerezwa guhindura donc mpindura ibintu byose uco vyiga gute none byo naryo rero nibanga ry'akazi okay nariko ndabaza basi uko witwara basi kuko urumva mu buryo ubu nyene tubayemo kera ndashobora kuba ndiko ndakora atakintu na kimwe sinja ku marezo sosiyo nta n'umwanzi nuko nshaka ngira uko nambara ko nshaka wewe nta kintu na kimwe urahindura wagumye kwa kundi nyene ko ndakubaza muri iyo oya ndi muri carrière ntegeza guhindura nko wahinduye iki rero muri carrière ntegeza guhindura look inje muri interview ntegeza guhindura look ndiko ndakina ntegeza guhindura look rero ubuzima mbamwe muri cinema buratandukanye cyane n'ubw'inyuma mu kibano utegeza kwitwara gute basi mu kibano utegeza kuko niba witwa uri kuragerageza gukina kugira ngo hanura abantu siko bimeze kandi bikora hanura abantu utegeza kuba inyenyeri ko babivuga wowe none ushugira gute bica bigenda gute mu kibano ubibona utegeza kuba muri mu kibano sinzi abandi bantu ko bambona ariko kameme no mu kibano ntegerezwa kubera umuco mwiza abandi kandi nimba muri filime nko muri kamasho like nimba nakinye ndi ndaya ndabivuga nk'uko no muri quartier nk'abandi ndaya urumva noba nishu ibintu rwose ntegerezwa kuba ndi mu buzima bubiri butandukanye kuko ndi muri sinema mba ndi mu gicapo c'abandi bantu ariko ndi mu buzima busanzwe mba ndi jewe nyene yego murakunda gukina filime y'urukundo cyane z'urukundo ndamaze kubona zose kubera Kirina akunda kwandika filime z'urukundo waramusesereje waramubabaje waramugize harubaye biraryoshye cyane kugira ngo bisubije wabe wandika bigenda kumuntu kugira ngo arico kintu cyaba kiriko kiratuma mu mutwe w'umuntu nuko ico kintu vraiment yaragihaye ikibanza kinini cyane kuko mu Burundi twahaye ikibanza Imana imbere none nawe urukundo warashobora kuba warahaye ikibanza kinini kuko wamuhandika urukundo erega no kuba turi mu isi twari kubera urukundo ko Yesu Kristo ataza kutwitangira ku musaraba nivyo ndiko ndavuga Yesu Kristo ataza kutwitangira ku musaraba ntitwari kubaho ubwo rero natwe mu buzima bwa misi tutegeza kuba kubera urukundo kandi kuba ndi ngaha kuri channel yanyu kuri TV yanyu turi hano ni urukundo mwabikoranye iyo mutagira urukundo ntitwari kuhaba rero urukundo ruhari mu bintu byose niko rugize abantu urukundo nyene tubayeho mu rukundo ariko urukundo sako turavuga so kuko urarutse gukina wewe rujya mba ndiko ndakina abantu benshi barakunda gukundana kandi urukundo rurakomeretsa abantu rero tuba turiko turigishanya gute twokwitwara
sinzi ko numva bisigura tu ikirundi kirindi kirangora ntaco kivuga ko Mugabo urukundo. uriko aratwumva ntituko turigisha ikirundi ngaha bivuga ko vyumva uvyumva arata ko vyumva kivuga ko vyumva urukundo nuko ariko rutugize kandi ugiye kureba abantu benshi barafite ibikomere mu rukundo nico gituma nkunda kugira nari filime zo mu kubajije rero rukundo. wewe personnellement kugira ngo bihe ikibanza nk'ico cose wakugize iki nuko ari byo bifasha abantu jewe nta rukundo rwangize ikintu na kimwe ntanakiba kwakugize oya ururimwo urukundo uruhe buryo kina bwo kuba couple n'umuntu kuba amakupure oya jewe sindi muri couple n'umuntu uri single niba udahora tubona ayandi mafilme iyo abantu bariko baragira bariko barabaza umuntu ajya amafilme menshi bakunda kuvuga bariko barabaza nk'umuntu iyo bamufasha wowe ukuntu uciye unywa ikintu bico biboneka directement ko bice kunyisha umpaye bitandukanye n'ivyo oya surely izina ry'Imana jewe ndi single kubera mu rukundo harimwe ibintu bibabazanye rero jewe sindi tayari kuja mu rukundo kugira ngo mbabaze umuntu wowe kandi jewe sinkunda gukinisha urukundo ego ibindi bintu byose nabikinisha mugave majesti numva ko nokinisha amarangamutima y'umuntu sindabikunda donc hari ico gwagutwaye naco gwantwaye mbona nkagufyina n'urukundo abantu bose rero bakurondera baba bariko baragufyinisha oya sindabizi kuko jewe umunsi nakundanye vya nyavyo nzoba ngomba kuja kubaka kandi sinshobora kubakana n'umuntu ntakunda canke mbesha rero nzobijamwo ndi serieuse numva nyene ko ngomba fate engagement yo gukunda vya Pure nyavyo mama urumva nturabi uracari urabona ko bitakwiye I'm not tayari okay kwereka mu Burundi bakunda gukina amafilme cyane y'urukundo mu mafilme yose batukiye umaze gukina nangahe umaze gukina y'urukundo hariyo iya mbere natanguye ko yitwa bibaho mu rukundo rero bibaho mu rukundo ushobora kumbaza mbega nibiki kubabara kunezerwa ibintu bibaho mu rukundo urumva ni ibintu bibiri kandi urukundo n'ubundi buzima tubayemo ibintu byose bigenda ari bibiri nta munsi n'umwe ushobora kubona ikintu kimwe cyangwa ibintu bitatu byose ni bibiri kubabara kunezerwa rero mu rukundo urashobora kubabaza uwundi muntu nawe ukazaronka ukubabaza rero iyo niyo nakinye y'urukundo kuko oya si yonyene nakinye bibaho mu rukundo hariho n'iyindi nakinye yitwa ihasa ryanje ego mengize inkundo ni zibiri. Okay. Narinda kubajije rero Rina yansiguriye igituma wewe yandika amafilme y'urukundo. Kweri ki mu Burundi wowe uri kuraraba nk'umuntu afite experience nini abakunda gukina filme z'urukundo. Impamvu bakunda gukina filme z'inkundo uko icambere na mbere tugerageje kuraba ikintu cambere gihuza abantu nkuko nabivuze mu rukundo sibe mu rukundo kandi rwa rukundo iyo turiko turarukina iyo turiko turabikora tuko turikora kugira abandi bantu bashobore kubona ibintu byinshi byinyegeje mu mitima y'abandi bantu twebwe turabisohora tukabishira hagaragara abantu bakabibona kandi cyonzi iyo uri kuraraba izo filme dukina ntihaburamo n'akantu na kamwe uvuga uti kumba hari bimeze gutya nicyo gituma kenshi cyo rishaka kwinjira mu rukundo cyane kuko hariho byinshi cyane byihishije kandi hariho ibintu byinshi cyane yaba abavyeyi bacu baduhisha nacyo gituma benshi usanga inspiration nyinshi bari mu mafilme y'inkundo yaba indirimbo n'iz'inkundo. Okay. Oui, je. Kamash leçon morale. C'est bon, je uko nabonye yaheze kubera iki donc ihera umuntu bamwishe ihera umudamu avuze igituma bijya byagenze kujya nyuma mama wawe madame ariwe mama wawe biragufashe Karina jewe nshaka tuvuge gatoya kuri irya filime comment est-ce que ushobora kumenya ko umutipe wawe asohokana na mama wawe genre akuvanga kuri mama wawe ukabandanyana nawe est-ce que ibyo bintu réellement mu buzima busanzwe byoba kubera ko ndakina ibintu bibaho kandi bijya rero byarabaye it's true story yego wowe wamenya ko umuntu akuvanga kuri mama wawe mukabandanyana apana ko wabimenye mwana amaze kubana mugabo ukabandanyana nawe ni bya bindi bakubwiye ati urukundo habamo ibyiza hakabamo na bibi urukundo rusumbye inkomezi byose donc wowe uri d'accord no ko umuntu washaka kubandanyana nawe umuntu ashaka kuvanga kuri mama wawe mu buzima bwa misi yose sindabizi
nyene mu buzima bwo bisi yose mba numva byo biraremereye sinzi ko byogenda ariko bien sûr bibaho ko tugerageje kureba muri kamashu narabimenye Suzi yarabimenye hanyuma bimenye deja yari yamaze gutomba enceinte n'umukozi w'iwabo kandi umukozi w'iwabo yari wa wundi kandi tuzi neza yuko ari we yari yazanye amavance kuri rya mutipe oya ni wazanya jewe narazanye amavance ni wagize amavance kuri rya mutipe kuko rya mutipe il était pas intéressé nawe ntacu umugabo yakora muhira yatinya kubera ko yarazi ibintu biri entre yawe na mugabo nashaka kuza kuri iki kintu mu mico y'ikirundi abakobwa bagenda kugira amavance ku mutipe gutyo nyene uko nyene en plus kumubona rimwe ugaca wumva byose uramukunze bishika gake mu byo muri ko murakina murashiramo n'imico n'iki cyangwa mukina ibigezweho turayishyiramo mugabo turavye ibihe vya kera turimo kera nta mukobwa yambara ipantaro kera nta mukobwa ngira ngo yagira hari ibintu tubwira kambe kera bitari vyemewe mugabo turabikora kubera ko turi mu bigezweho tusha duserura ibigezweho mugabo bidasigura ko bitabaho yego none irafise suite cyangwa byahereye hajya nyine twitege ikibazo nk'uwo amafaranga ntushobora suite none wumva abantu nk'uwo amafaranga cyangwa abantu muriko muradukurikirana mukansponsoriza ntushobora suite ngo bunyana ntawe byose anatonda tuca turindiye none kubera iki anatonda utoca ukora filme ikagira histoire ihereraho nyene none vyaheze kurya nyene kuko nanje nenda kwajerera isomo hari birashoboka ko byo byarahereye hajye nyene canke yo bikibandanya yego birashoboka ko no ibandanya canke sindayibandanya kuko ndafise deja ziri muri stock ariko imana ingiriye ubuntu ndashobora kuyibandanya mugabo je mfise vision kuyibandanya none basi niba iyo bayahereye hajye nyene on suppose ko yo bayahereye hajye nyene message yari iriyo dimwa uwagize ikibazo gusumba ubundi no wapfuye ijya famiye ikibazo nibaza ko cagize abantu bose ikibazo cagize mama kigira umuvyeyi komiseri yarashe umukuru wiwe urumva deje ikibazo caragize Suzi yabuze umugabo peut-être afise umwana mu nda hanyuma nyina yagize ikibazo n'umugabo bishe umukwe hama hari ibintu vyononekaye mu rugo nibara urumva ibibazo biracari vyinshi tubwirizwa ko ukuntu rero tuzobikemura muri partie ya kabiri yego ariko leçon morale ibyo twariko turigisha abantu donc ibintu hari ibintu byitwa by'abapfubuzi muri iyi minsi nibyo twariko turigisha donc simvugo nziza ishemeye hanyuma kandi twagomba kwigisha abamama hari igihe mu ngo habaho ikibazo mbega gute bo kugira hamwe ikibazo bagize ntacige nyabona rumwe kandi nimba hari umwe yatanze uwundi kukibona nibaje hamwe babiyage hanyuma bakemura ibibazo babikemurire hano oriye kuja kubikemurira hanze kuko wigize kugiye kubikemurira hanze zo gusanga womenye byinshi gusumba okay ngahanye niki uyo wavuze ko muzungu arubatse muzungu ikibazo cyanyuma ngira ndakubaza ijya film warayiraze na histoire yayo kwimeze niba umupfasoni yabyinze afata decision yo kuja kuryamana n'umukozi wiwe kujya akavuga ikibazo nk'ico yari afise umugabo we yari afise ikosa rihagaze ahanini evireve umugore yarakoze ikosa rikomeye kuko urumva byo harimo agasuzuguro yaravanze umugabo n'amakosa n'iki mugabo kugira ngo nenda bigere kuri ujya gwera mu rugo biba biri neza abari umugabo we yitwaye neza turagarama ku mugore binani ari wagize dari umugabo yategeza kuca bigenda gute iyo bigenze kugira ugize icubwira abagabo peut-être urumva nkuko rine yabivuze muri kino gihe hariyo terme bakunda gukoresha ngo y'abapfubuzi hanyuma niyo baja kurondera abapfubuzi nuko bitetse mu rugo bitabigenda neza iya defo abagabo nabibabwira peut-être ntibabiha umwanya cyangwa ugasanga afite nico kibazo we nk'umuntu w'umushinga ntaye turi kumwe umugabo ni iki wovuga kuri ibyo icyo navuga kuri ibyo icyambere na mbere nuko umuntu niwe yiyizi kandi umuntu niwe amenya icari nakuvuga rero kugira umenye icuri mutora icyo cyose rero simvuga kuri kote y'abagabo ahubwo reka mpere kuri kote y'abagore kuko urugo n'abantu babiri si sawa rero iyo abantu bagiye kubaka bavuga ngo tuzobana akaramata mu bihe byiza na bibi none ni kubera ko ushobora gusanga turabanye
hariho icyo mfise intege nke zanje ufise intege nke zawe kugira urugo rushobore kumera neza rube rukomeye bisabwa yuko unahura mu ntege nke zanje nanjye ndagutahure mu ntege nke zawe tugiye kuraba nk'icyo kibazo ari kuraba bazarina cyane ngo umengo kiragoye kuko tugiye kuraba ku bwanje mbona umengo umugore niwe yavyitwayemo nabi kuko ntiyashoboye kubika ibanga ryiwe y'urugo ariko avuga ko bari bamaranye umuntu n'umugabo imyaka irenga 18 byama ari kwa kundi nyene siko biri muri irya filime yego rero tugiye mu bundi buzima busanzwe turekanye na filime ndibaza yuko abantu baraja hamwe bakaganira iyo bakiganiriye ko bakagihuriza ko baragifatira umuti hari igihe bavuga ati reka turondere umuti twivuze irabaho imiti irabaho urashaka kwivuza bikagenda neza imiti irabaho mukivuza bikagenda neza iyo vyanse urumvikana rero ko vyanse nanjye ndi umuntu tubikore gute okay hari icyo bita mu Giswahili kuri Diana sivyo byumvikana gute cyose hiriza basi urabona nk'abisilamu abisilamu bari kure kurongora abagore bane muri abo bagore bane wewe uri umugore wanje wa mbere ngomba kurongora uyu ndamukunda ndaza nkakuganiriza madame rero buti hariho umwana wo kwa naka ndamukunda aho uko je nogenda ndasambana je mbona umengo no muzana mu rugo wowe unyemereye ndagenda nkamupropose icyo amaze kumbaza mbega we n'umugore murabihurije ko aho ni sawa ashatse kugira na marene wiwe nuko bana we Jean première bureau akaba marene w'umugore umuhabara bamwita gute mukeba aho nuko tuba tubavyumvikanye ko no mu rugo rero yaba byo ukunda ukatahura intege nke za mugenzi wawe mukaja hamwe mukavyiga Jean umugore ugaje genda ukabwira umugabo uti nk'ubunye urumva muravyize hanyuma arivuje hama ntibikunze turi kuri kayi umugabo y'umugabo hanyuma umugabo ugaje uri mu paso ugaje umubwira uti umugabo agaca kubwira ati rero kubera ko vyanse woraba karondera urabona nko kuri basi tuvuge kuri kote wanje nkuko je ngo nakubwira bivanye na jewe mu mutima wanje awe wabikora gute tuvuga nka wewe birashitse ibyo bintu jewe ntavyo nshoboye atavyo nshoboye we nawe uri umuntu urabishoboye si sawa turavugana yaba nimba hariho umuntu ubona ko ashobora kugusatisfaiza muri iyo besoin rondera umuntu umwe ariko ntuexagere sivyo turavugana jewe turavugana abumwe apana kajagara nawo mubo mudepoza none icyo ntashoboye sivyo je ntavyo nshoboye none kugira ugende kubikora wihishije winyegeje sivyo ahubwo bikore ndabizi genda bitahura tamenya okay barazi ko ikibazo kiri kuri we nanje nakubashije ikibazo kisanzwe bavuze ko mukeba muri ibyo wari uravuga ashobora kuba umarene sivyo nanje nakubashije on suppose yuko barafise iyo entre ntiboza muri wanyu mu rugo iwanyu uwo mudepoza nk'ubunye agiye nko muri hoteli hamwe yavuga ngo mama wanje ko bagenda mudepoza akakubwira ati shene ngo ntore rero ubu ni sawa uwo mudepoza ko dufite kuri wewe kandi sincèrement en tant que umuntu w'umugabo utubwiza ukuri uwo bikora kubera je navuze simvugira muri rusange mvuga kuri jewe ku mutima wanje nimba twakiganiriye ko je nawe tukagihurizako jemeza uko dupfe guhuza gusa jemeza ntangorane ariko tutagihurije ko je wapi guys ndiko mvuga kuri kwanje je nuko bimeze kuko na wewe nyene naho twokundana ubu nyene si sawa turafatanye ndabizi kenshi mukunda kuvuga uri wenyene nkuko Lina yavuze ngo ari single jewe ndaje ndamwinjiriye Lina yambwiye ari wenyene je mfata uko nyene ariko icyo nkeneye abakupropoza ni benshi ntihazobura mu umwe wiyumvamo nkuko wanyumvise bimbwire ndabimenye hari ego kubera nzi yuko amaso yawe arabona uko nakubonye n'abandi barakubona je ubimbariye biranezera cyane gusumbya uko je navyumvise ko vyumva hanze uwo mukobwa atabanje kubikubwira wowe rero uti nibabiganire hanyuma abagabo niba bashobora kwivuza bivuze reka ari uko naho bareke gukura abapfasoni en fait hari abandi bagabo iyo bafise ico kibazo batinya kivuga batinya kivuga kandi imiti hari bashobora kwivuza kandi ribishika baratinya kubivuga okay
jewe urakoze cyane urumva je nibaza yuko message ya muzungu muyumvise hanyuma namwe muzatubwira ingene muvyumva ivyo bintu si muri d'accord n'ivyo avuze canke namwe muvise ingene ukundi kuntu muba mubibona nawe Karina ngira nawe nk'ubu biroroshe kuja kubwira umugabo wawe on suppose yuko uri marié watubwiye ko utari marié biroroshe kugenda kubwira umugabo wawe ngo nukuri ngo jewe ngo je suis pas satisfaite ngerageje usibye ko muzungu yabikombiye ariko ngerageje kwishura kuri ico kibazo kuko urugo ni babiri kandi ico kibazo nyine kiba kihari bakujya twisunze muri kamashu kujya mama atabivuze ko muri babiri nta gutwenga kandi imico yaramaze gutituka usanga twagiye kubaka tutari vierge tumaze guhura n'abantu benshi niko mvuga ku bagore basanga tumaze guhura n'abantu benshi donc amasaizi menshi ugasanga rero ugiye kubaka birakugoye nyene biba bimeze nk'ibiteye isoni kandi si ugushira isoni niko kuri tuje kubaka nta virginité tugifise usanga rero mu ngo biratugoye ugasanga umuntu Imana yaduteguriye ntitwari bwanabonane ugasanga rero kubera ko twamenyereye ibintu byinshi twaragutse nyene narakoze ibintu bitari byo ugasanga ntuba satisfait mu rugo rero maze kuba mu rugo atari sawa uca wubahuka wa mugabo kuko n'ubundi wari warubahutse kera donc wari wataye urupfasoni kera mubwire ko bitameze neza hanyuma atakumvirije ategeza kukumviriza atakumvirije kuko arashobora kuba wiyumvira ko abafasoni bose naho wowe warataye ubwo rupfasoni basi mukuri kurabivuga biroroshe kugenda kubwira umugabo ngo nukuri ngo nyuma urakizwa kandi iyo umaze kubaka hariho langaje ukoresha mu bugwa neza mu kinyabupfura kandi ugasenga kuko uba warahindutse deja urahinduka kandi urugo rutarimo Imana ntibikunda urasenga hama Imana ikakuyobora mu mvugo ukamenya ukuntu uza kugenda uvuga hama umugabo ukamuganiriza muri babiri atanundi muntu arimo mukabiyaga hama bigatungana kwa kuntu umuzungu yabikombi nakavuga ati hari imiti urashobora kwivuza nuko kenshi tuvuga ku kibazo kuba kiri ku bagabo gusa peut-être no ku bagore mugabo turiko tuvuga ku bagore kubera umugore nawe yarafise ikibazo gusumba umugabo rero murasahirizanya mukaraba ukuntu mutora umuti w'ico kibazo mucyo bidakunze ariko gusa nyene ntabwo bavyoroshe kubivuga mugabo bakuza kumenya ibanga mu bantu mwibarabara bakujya vyagenze kuriya umwe kubivuga bidakunze na bitegezwa gukunda wasenze waciye bugufi areka abagabo n'abana beza sheri abagabo n'abana beza ukira kubivuga neza mu mvugo nziza ubundi birakunda murumva nyene nta kibazo kiburira umuti nta kibazo kibura inyishu mu kurangiza sinzi ko ibyo natekereza kubaza nuba nabibajije mugabo urashobora kugira ikindi kintu woba ushobora kugira ico wokongera ko ico ushobora kubwira abantu bariko baratwumviriza kugira ngo tuje tunamukita ikiganiro cacu co novuga jewe reka mere kuri nzungu aho warohejeje kuvuga ico navuga nuko bokomeza kudukurikirana bakurikirana ni TV yacu nukuri iki kiganiro bayikurikirane cyane bagira ama commentaire ku byo bumvise turiko turavuga hano nabo nyene bagira ico bavuze tukeneye kuzobona ama commentaire bavuga ati tukeneye suite ya kijya kiganiro basubire kandi badutume ko nabandi bantu ntibakibona badutumire tuze dukore ibiganiro ku byo tuba twakoze hama tubandanye twigishanye twese na cyane kubera turi abantu tanga ubutumwa butandukanye mu mafilme ari batanga ubutumwa butandukanye mu ndirimbo kandi mu mafilme nihagira ibindi bibazo bagira bijyana n'amafilme tumaze gukora naho nyene baze bashikire musubire gutumire kandi nawe Karina jewe murabizi ikintu ca mbere ndabasaba ni subscribe on my YouTube Lina Movies TikTok Instagram Facebook hose amazina ni Lina Movies ko mutashigikiye n'ahantu hamwe no kugeza mutamfashe ukuboko atamwebwe nta jewe cyane hanyuma mudushigikire mu buryo bwo kudusengera no mu buryo bugaragara bien sûr ku bazobishobora bakarungurwa na mpemu yera igisabo cyane nico hanyuma mubwire commentaire ku byo tuba twavuze dufashanye donc mu kwigishanya ntabwo dukina ibintu tubizi à 100% ariko no kwechange ivyiyumviro yego
murakoze cyane nk'uko bariko barabivuga dukora bene ibi biganiro tukaza kugira commentaire ku bintu tuba twabonye mu mafilme kandi nk'uko babivuze ahandi ko abantu benshi barakunda kuvuga ngo bijya n'ubuzima bwo muri filme mugabo filme kenshi bakina ibintu bibaho naho bitaba biriho uko nyene exactement ahandi ukaba bafise iciyumviro cavuye baba bafise ingene vyagenda rero ibi bariko baravuga bon byabaye nk'uko twagize akadeba gatoya kuri ivyo bintu ku bintu bikunda kuba mu ngo umwe wese arafise ingene abibona cyangwa arafise ingene ashobora gutanga impanuro ashobora kugira commentaire et surtout mubashigikire mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo kubaraba mu buryo bwo gupartaja ibikorwa bakora vraiment urinzi ubona umuntu ashobora gusohora filme karindi gasohoka atamuntu n'umwe ariko aramusapotinga nibaza vraiment ko aba yarashizemo effort niniya cane gose nibaze ko mwamushigikira abafise amafaranga mukayamuha kugira ngo ashobore gukina ibintu bimeze neza gose ku rwego yifuza n'abafise amayide bien sûr n'amayide ndetse baranashobora no kudandaza ko n'amafilme nibaza umuntu akandika amakaza akayikudandaza mutera imbere cane muzungundi musibetetse tuzogusanga igiteka nukuri nashima cyane tuzoza igiteka umunsi umwe tuje gukora ikiganiro tuzogusanga muri salo yawe yego murakoze nanjye ndabatumiye rero mujye ku Bugirigiri TV nayo ibikorwa byacu ariyo filme twakoze yitwa Ivyara Ntirigwaye Nkirera mubanze kwanza muyirabe hama nayo mugire icyo mutubwiye kuri iyo filme Lina utera imbere cyane kuhaje kandi j'espère yuko mu myaka iza mu mwaka uza nko muri December tuzobona impinduka niniya cyane wavuye ugeze nko kuba waronse Silva nivyo Imana ntacidashoboye ariko nimwe muzobimpa yego mwe namwe mubandanya mutwumviriza mubandanye mudushigikira natwe nkuko nyene mugire commentaire mugire like mugire share hanyuma mwongere muyabonesha no kuri chaîne yacu murakoze mukame Imana bane namwe abe mu vyanye no mu banyu